turabahaye ikaze kuri Bahati Info TV. Reka uno munsi tubandanye n'ikibazo gihanze isi yose uno mwanya. Inkuru hanze isi yose, inkuru iri kuvugwa cyane, inkuru iri guca ku mbuga zitandukanye na cyane mu bihugu vya Buraya, neza na neza mu gihugu ca Espagne. Reka ndagusabe wewe utarabikora ufyonde sabone canke subscribe, hama duheze tubandanye. Ni neza umusi mukuru w'amatomate muri Espagne. La Tomatina ni umusi mukuru w'akarorero uba buri mwaka mu gisagara ca Buñol hafi ya mu burengero bwa Espagne. Ni kimwe mu birori bizwi cyane mu kwidagadura, aho usanga abantu baterana amatomati eka birahimbaye. Usanga buri muntu wese atukura kubera ko itomati canke inyanya usanga zitukura. Aho ni muri Espagne, Buñol muri Valencia. Izo tomate tuvuga si zindi ni za tomate canke inyanya musanzwe murima. Imbere yuko tujya ku myidagaduro y'uyu munsi mukuru, reka manze mbabwire igihe canke itariki uyu munsi mukuru wavukiyeko. La Tomatina iba buri wa gatatu wa nyuma w'ukwezi kwa myandagaro. Uyu munsi wa La Tomatina watanguye kubaho mu 1945 igihe urusaku rw'urugendo rw'abakiri bato rwahindutse urugamba rwo gutera amatomate mu isoko. Uno mwaka uwo munsi mukuru wa La Tomatina wabaye kwigenekerezo rya 27 ukwezi k'umunani. Kandi cyo mwomenya, uhereye mu 1945 uyu munsi mukuru wa La Tomatina uba buri wa gatatu wa nyuma w'ukwezi k'umunani canke ukwezi kwa myandagaro. Tuvuze uwa gatatu wa nyuma tuba dushatse kuvuga ukunda kuba hasigaye iminsi 3 kugira ngo ukwezi k'umunani kurangire. Nababwiye neza yuko uyu munsi mukuru watanguye ari urugendo rw'abakiri bato rwahindutse urugamba rwo gutera amatomate canke inyanya mu isoko. La Tomatina warigeze guhagarikwa mu bihe by'ubutegetsi bwa General Francisco Franco mu 1957 gushika mu 1975. Impamvu nyamukuru uyu munsi yawufata nk'udafise agaciro, kandi mwomenya yuko La Tomatina warahagaritswe inshuro nyinshi mu myaka y'1950, ariko abantu bo muri Buñol barawusubiramwo mu buryo bwihishije. Inyuma y'urupfu rwa Franco mu 1975 umunsi mukuru urasubira kugwa ku mugaragaro, ndetse waje kwemezwa nk'umunsi mukuru mpuzamakungu mu 2002. La Tomatina wemejwe nk'umunsi mukuru mpuzamakungu w'akaranga k'ubutunzi no kwisanzura, Fiesta do Interés Turístico Internacionali. Ibiba k'uwo munsi nibi bikurikira: ku mugoroba w'imbere haba amarushanwa ya paella, umuceri wa Espagne. Uwo munsi mukuru utanguye, imodoka ziza zitwaye amatomate arenga itoni 120. Abitabira uwo munsi mukuru iminsi yose bama bari hagati y'abantu 20,000 n'ibihumbi 22. Ariko ikindi mwomenya nuko amategeko y'umutekano arasaba ko amatomate canke izo tomate canke izo nyanya zibanza gukanyurwa imbere yo gutegwa kugira ngo ntagire umuntu zishobora kugirira nabi. Inyuma y'ivyo abapomyi b'amazi baca batangura guhanagura neza amabarabara canke gusukura imihanda, imisozi ikagira isuku kubera umuti karemano uri mu matomate canke inyanya. Uwo munsi nyene harajamwo umuziki udasanzwe, amajwi y'ingoma bita batukada n'imiziki y'aba DJ bituma abantu baririmba no kwidagadura mu gihe bariko barasukana k'amatomate. Ico gisagara nyene ca Buñol gifise imigwi y'abanyamuziki itandukanye, ariko iyo migwi ni y'abanyamuziki kama. Iyo migwi isanzwe itunganya amarushanwa azi nka mano a mano musical. Uwo munsi warayuheze uwo munsi mukuru wo guterana amatomate, haba after party ku nkengera z'igisagara ca Valencia, aho abari baraye ku munsi mukuru wo guterana itomati barangiriza ivyo birori mu munezero w'indirimbo. Ico mwomenya, La Tomata si uguterana amatomati gusa, ahubwo iteza imbere ubukirarugendo, maze abantu bagahurumbira kuja kuraba aho hantu i Buñol. Abarenga ibihumbi 20 baba mu bihugu vyose bitandukanye bakaja guterana amatomati mwako karere. Kandi La Tomata si uguterana itomati gusa, ahubwo ni ikirango c'ubumwe bw'aho hantu.
kuko abantu batandukanye batagira urwanko basangira akanyamuneza. Kandi ikindi mwomenya ni ishusho y'akaranga ka Espagne. Uyu munsi mukuru abanyespagne barawunezererewe na cane abamwe ako gace ndetse n'abandi kw'isi yose bama bagenda kuraba ivyo bintu. Abantu baraterana amatomati, eka ntiworaba usanga binezereje, bituma abantu basubiza hamwe, bituma abantu bumvikana, bituma abantu biyumvanamwo, bituma ndetse n'igihugu ca Espagne kigendegwa. Bandanye mubana nacu kuri Bahati Info TV. Bye bye.